ingo mutima mweranda kaze mana mutima kaze utumurikire kazwane natwe muri uyu munsi utanguye forumu inyigisho kandi inyigisho duhawe ubwa mbere zidufashe kudukomeza mu bukristo mu bwiranda kaze ubuguru bw'imwe bw'imitima yacu dushobore gutahura no gutegera no kuzogendera inyigisho zose tuzohabwa muri iyi sabukuru y'urwaruka umuvyeyi bikira mariya umukanizi w'abakristu agoma tubereye mu ngoro mwaramutse mariya n'umwana wawe yesu arahezagiye mariya mweranda nyina w'imana dusabire twege bononye ubu n'umunsi tuzopfa mugabekazi w'abatumwa yosefu mweranda mugabekazi w'urwaruka abiranga mwese muri mwijuru abamarayika barinzi bacu byo dusoma mwibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Roma none rero ko ukwemera kwatugize intungane tugire Kristo kandi inyigisho ya mbere dusabe abaganga nabonye bamaze gushika bagende hariya aho bakoreye cyo kugira ngo batavuga kwakira abagwayi namaze kubona abakeye bamaze gushika badufasha kuvura abatanga amaraso nibaza nibashika nabo baza kutubwira hamwe tutangure gutanga amaraso abirega mugume mwirega nitugire Kristo inyigisho ya mbere ya forumu y'urwaruka iza kumara isaha kuje guhera saa 4:30 saa 4:20 kuko tutanguye saa 3:20 ngiyi nge ivuga abari ngaho imbere bashobora kubona imbere murabibona inyigisho ya mbere ya forumu ivuga ngo rwaruka nimushire umwizero wanyu muri Kristo niho muzogenda mutaruha dusubiremo rwaruka nimushire umwizero wanyu muri Kristo niho muzogenda mutaruha murazi icivugo nyamukuru cy'iforumu ingene kivuga ngo rwaruka dusubiremo icivugo cyanyu cya forumu y'urwaruka mugiye muri yacu ya Gitega rwaruka mufashanye kandi mutabarane no mutazorugendo mw'ijuru uyu atwashikiriza inyigisho ni Patiri Innocent Nshimirimana umupatiri arangije ubutumwa muri katedrale Kristo Mwami yo ku Mushasha akaba aricegera tumwibutsa Mana ajejwe ubutumwa bw'abakristo barayike idioheze muri ya Gitega imwe twita Sedar Gitega murabibona haje imbere ijambo ry'Imana twasomye ryavuye mu Baromani gabane ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5 Abaromani igabane ca 5 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5 tugire Kristo navukanye uyu mwaka mugiye kuraba musanga ijambo umwizero ijambo ukwizigira riguma rigaruka
mugiye kuraba usanga ijambo ryo kwizigira ry'umwizero ariko jambo riguma risamirana mu madiyoseze yose ku isi, eka no madiyoseze ariko iwacu mu Burundi uko ari 8. None umwizero ni iki? Twozirikana gute kugira umwizero? Twobitahura gute kugira umwizero? Nitugire Kristo, tugire Kristo kandi ijambo ukwizigira, ijambo ivyizigiro, ijambo umwizero riguma rivugwa kandi risamirana muri diyoseze nkuru yacu ya Gitega. Ijambo umwizero ni ijambo rikundwa cyane kandi uyu mwaka ariko rasamirana mu madiyoseze yacu, mu bibanza by'amakoraniro y'abakristu n'ibindi bibanza usanga ijambo ukwizigira, ijambo umwizero riguma risamirana. Aho uciye hose wumva ngo kwizigira, umwizero, amizero. Nuworaba ngaha bosanga abatari bake bitwa aya mazina mubona ngaha imbere. Bakwizera nta barimo, dukirize urutoki bakwizera. Bakwizera bari ngaha, dukirize urutoki. Gabariye hari abakeye. Baniyo kwizera, niyo kwizigira. Ba supesi nta barimo. Supesi ari ngaha kirize urutoki. Ujya supesi hajya mangona. Ba supesi, ego. Na patiri ngo yitwa supesi, niko avuze. Ba esperance, ba speciose. Dusanga n'ijambo umwizero, ukwizigira ari jambo riguma rigaruka mu kanwa k'abakristo. Turi abasangiye rugendo kubwo kwizigira. Nitugire Kristo. Ukwizigira ni iki none? Mbere ukwizigira ni iki? Uko ukwizigira ni n'umuntu, ni Yesu Kristo. Turaza kuhashika mu kanya. Tugire Kristo. Abasangiye rugendo kubwo kwizigira. Dufatanije urugendo kubera ko twese twizigira. Mbega umuntu yo mudasangiye umugambi mwofatanye urugendo? Nimumfashe. Umuntu mudasangiye umugambi mwofatanye urugendo? Oya. Mbega umwe agiye ku isoko, uwundi agiye mu misa afata inzira imwe. Ugiye ku isoko afata inzira igiye hehe? Ku isoko. Ugiye mu misa afata inzira igenda hehe? Mw'isengero. Uwugwaye afata inzira igenda hehe? Kwa muganga. Twe dufata inzira imwe ko dusangiye umwizero no kwizigira tugana Yesu Kristo we mizero yacu. Tukira hamwe bose bavukanye. Umuntu ufatanya inzira kubera ko mugiye ahantu hamwe. Mutagiye ahantu hamwe mushobora gusangira inzira n'umuntu. Turabasangira rugendo kubwo kwizigira. Dufata urugendo ko dufise ukwizigira kumwe kuduhuje. Muravye eklezia uyu mwaka iraduhamagarira twebwe abakristu kugira ukwizigira gukomeye kandi guhimbara kandi guhambara. Muravye ivyivugo vyose dufise uyu mwaka vyari vya Bibiliya y'ugwaruka, ivyo mu madiyoseze, musanga ijambo kwizigira umwizero riguma rigaruka. Daba icivugo ca Bibiliya y'eklezia. Peregrinates in spem. Les pèlerins d'espérance. Abasangira rugendo kubo kwizigira. Murumva amajambo ko kwizigira. Ndabasaba mwese musubire muri ino jambo peregrinates in spem. Dusubiremo. Peregrinates in spem. N'abadafise utwinyo bagerageza. Peregrinates in spem. Ego murakoze. Bisigura abasangira rugendo kubwo kwizigira. Muravye n'icivugo Papa yaduhaye cy'ugwaruka kivuga giti abizigiye umukama bagenda batarura. Dusubiremo abizigiye umukama bagenda batarura. Ico icivugo Papa yaduhaye cyayumvire y'ugwaruka. Batanguye guhimbaza i Roma kuva ku munsi wa mbere. Abizigiye umukama bagenda batarura. Ico civugo Papa Francisco yasize atanze. Hanyuma
hariho ikete nyakwigendera pa Francisco yanditse itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka uheze 2024 girekeye yubile y'Eklezia. Iryo kete yagize space non confundity, nukuvuga ngo umwizero ntutetereza. Urabibona hagiye ngo umwizero ntutetereza, space non confundity, umwizero ntutetereza. Urumva ivyivugo byose haguma haza rya jambo kwizera, umwizero, ivyizigiro, kwizigira. Murazira cya kivugo cya Diocese nkuru yacu ya Gitega n'ubundi murabona nyene kivuga ngo twisuze inama y'umuryango wa Diocese yacu mumfashe abasangira rugendo tutsimbataze ingendo y'abakristu gufashanya no gutabara. Aguma hazi ijambo kwisigira. Murade n'icivugo cya Sedari Gitega ngiki byahajyaga byacivugo mu Kiravyi naho nyabana yuko kwizigira umukama birimo, ngo twizigire umukama dufashanye kandi tabarane niho tazoruhishwa n'urugendo rungana bwiza. Haguma hazi ijambo kwizigira umwizero. Bavukanye umwizero niwo uzoturanga nk'abakristo. Murazi na cya kimenyetso cya yubile baduhereza, ikintu cya yubile y'Eklezia uyu mwaka le logo du jubile. Musanga n'ubundi abatarakibona cy'igihagi imbere, abatarakibona nimwaje muri katedrali kwa gatanu muzobona ahantu kiri umusaraba muzokunamira kizoba kihari, n'ibitaro nakuru kizoba kihari. Ngikijya logo ya yubile y'Eklezia y'uyu mwaka gikita nyine kimeze Pèlerin d'Espérance, Peregrinates in Spain, abasangira rugendo kubwo kwizigira. Urabona ko no ku kivugo cya yubile cyagarutse. Iki kivugo mahanga gisigure iyi logo ya yubile ndayisigure. Murazi ngaha murabona umusaraba wa Yesu Kristu w'amizero yacu tugenda tugana, ntawe tugana atari Yesu Kristu. Murabona abantu bashika kuri 4 basigura abantu bava mu bihugu byose mu makungu yose. Dufatana bafatanye mwafashe mu mugongo uyundi, dufatanya urugendo tugiye hehe kuri Yesu Kristu we mizero yacu. Murabona hano ikintu kimeze nk'ikintu cy'ikimambo gifashe icyo bita ange mu Gifaransa. Yesu Kristu we shimikiro we wiyo yifuruka inzu yidugiramo. Murabona ngaha kuba y'amazi, imikuba y'amazi ngaha bisigura bya bigeragezo, bya bibazo umukristu yamacamo buri munsi mu rugendo. Usanga hari bisebuzi zangwa bwa bukene, y'amagorwa mu rugo, kwa guhamwa, kwa rupfu umukristu ashobora gucamo, ariko aragenda agana Yesu Kristu ari mu rugendo kumwe n'abandi. Badasiguye logo cyangwa ikimenyetso cya yubile y'Eklezia. Insiguro yavyo ni ibigiye kuvuga n'inga umusaraba wa Yesu Kristu cyo kimenyetso cyo bendera tuzomanika. Bavukanye umwizero niki? Umwizero avukanye ni imwe muri za ngeso zitatu ndoramana bita vertu theologale. Bazi ko ari zitatu, harimwo fides, caritas na supes. Si ba fides abandi mu bantu oya, ni fides na caritas na supes. Ukuvuga ukwemera, ukwizigira n'urukundo. Musanga rero supes, ukwizigira, umwizero irimo. Bavukanye umwizero niyo ndemesho. Ibyo vyizigiro ufise ivyo biguha ingufu n'ingoga mu bihe bigoye, kugira ngo urugendo ugume ukazanya ugenda ugana Yesu Kristu. Shalom, shalom, musinzire. Mbega umuntu afise umwizero yoshobora kwiyahura?
tugire Kristo. Mbega umuntu afite umwizero yoshobora kwiyahura? Nanjye nifuza kwiyahura biba byabagendeye gute? Ko twumva ugwaruka ari habimanika biba byagenze gute? Umuntu afite umwizero muri Yesu Kristo, nibuke teme yacu twizigire umukama, yoshobora kwiyahura? Ibyo ukunda no mu bikugora urihangana ukigumya ukama wizeye ko Yesu we mizero yawe ibibazo azobikemura. Tugire Kristo. Ntihagire ugwaruka baje muri foru n'ubasigaye muhira muzokuba kwiheguye ugomba kuyagura ngo mureke kuremesha. Mbega umuntu afise umwizero yo kwihebura? Umuntu afise umwizero yo ciki ko mundabarawe? Umuntu afise umwizero ko atoronka umugabo yo ciki none hajya mu ciki amamushakisha mwamwiranze ko mwabutse bigeme muri gaho. Umuntu afise umwizero yo ciki akumaririye yuko umukama nihagera azomuhereza iki? Umugabo. Abandi bagatangura kwibana abasheni bakabibana, abandi bakarogana, aho nta mwizero ufise. Abandi baja ku mutima kurondera iki? Urusango, aho nta mwizero ufise. Aba warihebuye sizoronka abasha, reka ngerageze. Umugabo atangwa nande? Zirya sangore muzireke. Mbega umuntu afise umwizero yogirira inzigo umuntu yateye imbere? Oya, no mu mukene arigumya akigana Yesu Kristo, yishishije bugufi hama akanibwira, igihe kigeze umukama akazomuha. Bavukanye dusaba kwihangana no kwigumya, kutihebura, ntimutakaze umwizero. Ibyo bashikira byose gwaruka guma mwizigiye umukama. Mwibuke ikivugo cyacu, twizigire umukama tugende tutaruha, naho byo tugora umuntu ahoze ko aguma agenda. Hari umukardinali umwe yigishije avuga ngo hari ingeso zitanu umukristu wese ahamagariwe kugira. Ingeso zitanu ngo ingeso ya mbere yitwa patience. Patience no kwihangana, kwigumya, kurindira. Urumva ingeso ya mbere subira ngo patience, kwigumya, kwihangana, kurindira. Ingeso ya kabiri yitwa patience, subiramo. N'ingeso ya gatatu yitwa patience, subiramo. Ingeso ya kane yitwa patience, subiramo. Urumva hasigaye imwe yayo. N'ingeso ya nyuma yitwa patience nyine. Izo n'ingeso zitanu rero umukristo wese ahamagariwe kugira. Patience, 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 patience. Kubera umuntu adafise kwihangana no kurindira, umuntu adafise umutima wo kwihangana barindiriye, n'imisa ntiyoshobora kuyitena. Ijya misa iba n'amasaha angahe? Umuntu adafise kwihangana iyo zari iba n'amasaha 3 ntiyoshobora kuyijamo. Umuntu adafise kwihangana kwigumya ngo arindiriye, ijya misa yo kwatira iba n'amasaha 5 ntiyo yojamo. Umuntu adafise kwihangana no kwigumya, ivyigisho ziba n'umunsi wose yicaye n'agasusuka gakoboka akamanyuka ntabyo yokoma. Rero umukardinali yasanze patience ariyo ngeso ihambaye kandi rwose ituma umuntu ashobora kukumuririza agahoza. Tugire Kristo. Hari abantu benshi bicuza kubera ko batagize patience ngo barindire bitonda. Niyo yashaka kwihangana nkarindira ngo byari kumera, bamwe babicuza nk'uko nyine we bashobora nkarindiriye. Gusa mubagiye ahantu windirira ibintu usuye ukagenda haba urengane batanga ibihumbi ijana ku muntu n'umuntu. Iyo ntigira abasha ivy'Imana bigira bagize gute? Abarambiwe barabasha waruka uhoza ko mu kuguma mwizigiruka ntimwihebure basha. Ntabwo ubahenga urabahenga muri mwizire oya umiririza neza kwereka abatumwa ba mbere nyine vyagenze. Bavukanye Yesu Kristo niwe mwizero wacu.
muzosome barimo umutima Pawulo yandikiye Timote baruwa rya mbere igabane cya mbere umurongo wa mbere ngo Yesu niwe mwizero wacu, umwizero nyawe ni Yesu Kristo. None gwaruka umwizero wanyu mwawushize hehe? Tugire Kristo gwaruka umwizero wanyu mwawushize hehe? Hari abashize umwizero wabo mu basheri babo, ntabwo murabona batavuganye akamwandikira akamesaje n'ibikunda yoshe kuteganyikiye byagenze gute, wagize ingorane, wagize ikibazo, ndagukumbuye, kirambabuye, ndapfuye. Tugire Kristo. Hari abantu bashize umwizero wabo muri mu bashiri babo, nahagira ikibazo uwambere abanza kubwira arinde arishushuye. Ntabwo murabona gahera naho yogwara avuganyira umukama atakamba umuvyeyi Bikira Mariya ngo amuvugire kwa Yesu, uwambere yuko kubwira nishiri akamara indwi yumvira ati baseka nambatse umukama kugira ngo ashobore kunkiza. Hari abashize umwizero wabo mu nzoga, arayatanye bakayoga mwana wa mama no gusinzira ntasinzira no kuryama ntaryama. Mama utamburiye umugorigori singenda no kwishuri muramaze kubumva. Hari abasize umwizero wabo mu bintazi, mu buhumbu, mu bagore, mukaryohera mubiri. Hari abasize umwizero wabo mu mafaranga, n'imisa arayiheba yagiye guca amafaranga. Mwumvire nawe na za misa zo ku munsi utegereje agasiba akamara ukwezi haja mu misa muri kaca amafaranga, aho ngo waragize amafaranga ikigirwamana. Umwizero wawe wawusize hehe? Mu noti uragowe. Hari abashize umwizero wabo mu marongo, mu butegetsi, mu miziki, mu matelefone. Tugire Kristo. Urabona amatelefone yanyu mufise kuri WhatsApp mwasoma kanga mu mwanya wose, mwasanga Bibiliya niranga iraburuye ifira yuzuye ibitangurirwa gusa, message ikorotse kuri WhatsApp ucutera wishura. Mugabo Bibiliya niranga no kwatsa umurongo umwe atari ushobora kuvuga ku mutwe. Nongana batubwira verse uzi muri Bibiliya aha ni batongo ishuri. Abenshi usanga bazi hano muri Matayo 5 igabane cya mbere hamwe hari abahinyi muhahira abashonje n'abagize gute usanga abisilamu. Matthieu 5 bavukanye umwizero wanyu ushize hehe? Nimwirinde kugira ngirwamana ikitari Imana yacu Adonai, Imana ya Yesu Kristo. Habigwamana bitatu bihambaye ku isi: amafaranga, inoti, akaryohera mubiri cyangwa umugore, hamwe n'ubutegetsi. Tugire Kristo. Gwaruka umwizero wanyu nawushize hehe? Murabona amafaranga y'umuntu umwizero we yawushize hehe? Mu mafaranga, yawushize mu noti. Yawushize mu noti gushika inoti zimutwara mu mutima ntabe akibona n'igikenewe. Mwinde gushira umwizero wanyu mu mafaranga no mu bindi atari Imana. Tugire Kristo. Laba uyu muntu yashize umwizero wiwe mu mafaranga, amafaranga amuhuma amaso. Namubona hano imbere he n'utwinyo yashinze yifitiye akanoti. Ubu nta kintu kimuranga ishinga atari iki ihera inoti. Aho inoti nabo zikababwira burya naho inoti z'abamwize z'abatwaye umutima. Kuko ubu nta kintu yiyumvira atari inoti gusa. Uramubona hano imbere inoti z'abatwaye umutima, nta kintu ubu yiyumvira zimunezera. Yakuye umwizero wiwe kuri Yesu Kristo ngo arashoboye kandi nizirashoboye. You can do it. Rero ije no gusekeza
kwishimira ingufu zawe ntumenya ko wazihawe n'umukama. Abandi bashyize umwizero wabo mu ngufu. Uyu ni umukenyezi w'umusirikare karuhariwe w'umunyamerika. Bashyize ingufu zabo, bashyize umwizero wabo mu ngufu. Abandi bashyize umwizero wabo mu bindi, umwizero wabo mu butegetsi, atarose igihagararo umenga no gupfa yopfa n'amaraso ayasesa kugira ngo ashikire ivyicaro. Biratangaje rwose, biratangaje. Abandi bashize umwizero wabo hehe mu tuyoga, ari atanyoye nta gishoboka. Nitugire Kristo. Bashize umwizero wabo mu tuyoga, ari atanyoye nta gishoboka. Abantu yari yanyoye gushika yaho asinzirira mu kabari. Ihera yitiretse bangara zanzuka babuza cyagira bangara. Abandi bashize umwizero wabo mukaryohera mubiri, rampa abakobwa ko batanga bibereye muri WhatsApp. Abandi mu matelefone, ubudafite telefone ya WhatsApp kumenga sinzi, bazirara ko n'amasa akazuba. Abandi akaziki bahengeshanya kugafata. Murabona haje imbere era akashanya kugafata buri munsi. Biratangaje bavukanye. Waruka umwizero wanyu uri hehe? Biratangaje. Hano wambwira ati jya mu misa bagenda badatanga na gatoya, intambwe zose bagatanga kandi ibintu bikamera neza. Umwizero wanyu waruka uri hehe? Waruka umwizero wanyu nta handi woba atari muri Yesu Kristo. Nababwiye ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Timote, Yohana cya mbere umurongo wa mbere, niho handitse hati Yesu niwe mwizero wacu. Shira umwizero wanyu muri Yesu Kristo. Yesu niwe rembo ry'urukiza. Yohana 10 igabane, Yohana 10 umurongo w'indwi n'umurongo w'icenda. Yesu niwe mwizero wanyu waruka. Nta handi mwashira umwizero wanyu, si mu mafaranga. Amafaranga nta mwizero atanga, si mu noti, si mu buhumbu, si mu binezero by'isi, si mu bukuru. Aho nta mwizero uhari, aho nta mahoro ashaka kuguha. Umwizero wanyu waruka uri mu mukama. Twizigire umukama, dufashanye, dutabaranye, niho tuzurisha n'urugendo rugana mu ijuru. Shira umwizero wanyu muri Yesu Kristo. Umenye yuko ibi byose nawe ubyirukira by'amafaranga marongo, menya yuko atakanyamuneza bishobora kuguha. Kubera iki? Mu muntu hariho ikinogo kidashobora kuzuzwa n'amafaranga n'amahera. Umuntu arafise ikinogo cyuzuzwa nani? Mu muntu hariho ikinogo: amafaranga, indya, inzoga, impeke, ibiyeri, umukubi, ibijumbu, umugorigori n'ibindi bidashobora kuzuza. Mu muntu hari ikinogo cyuzuzwa n'umukama gusa. Kigituma ugiye hanze udatangara ubonye umuntu afise byose, afise imodoka n'ibifaranga yiyahuye kandi atacabutse. Murabazi, afise impamvu, afise ibikwegana. Igihambaye sico, igihambaye sico. Akiyahura kandi abifise kubera iki? Igitanga umwizero n'akanyamuneza s'amahera, oya s'amarongo, sinjya, sinzogaye, oya. Ivyo hari ikinogo bidashobora kuzuza umuntu. Ico kinogo cuzuzwa na Yesu Kristo wenyene ubwiwe. Ico gituma atandi umwizero wanyu woja atari kwa Yesu. Ico gituma Saint Augustin Mwanda avuga ngo tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre âme t'inquiète jusqu'à ce qu'elle se repose en toi. Ibitabo yanditse cyitwa Confession, urupapuro rwa mbere. Mukama waturemye utwiremera, kandi umutima wacu ushobora gutekana utaruhukiye hehe? Muri we.
uruhukiye mu noti ntuzotekana, uruhukiye mu bintatsi ntuzotekana, uruhukiye mu nsango mu bapfumu ntuzotekana, ubwo niwaja kwa Yesu Kristo uzotekana. Nitumusanga agakecuru kari iwacu ku mubuga kitekaniye kandi gifitiye ikijumbo kimwe akimanura n'umuzukuru wako bagasangira hama kakitwengera usanga umunyakuru aryohewe kandi yari igiharage kimwe n'ikijumbo kimwe. Nawe wapakiye umuceri, amasupageti, amasosi, inyama, amasosiso, wuzuye ibizigo udashobora no gutwenga, kuko izo ndya zo zitanga amahoro, zo zitanga akanyamuneza. Ntugire Kristo waruka gumana umwizero wacu wanyu muri Yesu Kristo. Ukaba udafise umwizero mu Mana muri Yesu Kristo uragaba, kubera ko ukutizigira umukama bikwega ibintu byinshi, kwa kwiyahura, kwa kwihebura, kwa kurondera isango, kwa gucikira, ukwibana abasheri n'ibindi, ukuja mu bapfumu, kuja mu bintatsi n'ibindi. Mwavukanye mugerageze ukuja kurondera urukiza mu yandi madini, agakiza usize urukiza muri ekleziya, ukuja mu ngeso mbi n'ibindi byose birashobora kuva ku kubura umwizero. Waruka izigire umukama, nimukekereze ububasha bwiwe, emera ububasha bwiwe ni buzima kandi burahambaye cyane, kandi Yesu arashobora. Mu gitabo cya bene Siraki igabane cya 2 umurongo w'indwi niho handitse ngo emera umukama azokurasa nawe, gorora inzira zawe kandi umwizigire. Emera umukama mwizigire, gorora inzira zawe azokurasa nawe. Tugire Kristo waruka nta yandi mizero dufise muri ekleziya atari mwebwe. Uyu mwanda mubona ngaho imbere umwiranda Yohani Pawulo wa kabiri, Papa Jean Paul murazi ko yaje mu Burundi hajya isonga abenshi birangora buhoro abatari bwavukina muri ihangana. Uyu yaje gaha mu Burundi, uyu murazi ko yatanguje ibintu by'amasabukuru tugira muri Rwanda, yabitanguje mu 1984 hariya i Roma. Rero muri uwo mwaka tugiye kuvuga, urabona hajya imbere nihaje ravuga ijambo rihambaye, niyatanguje utagiye mu n'amaforumu y'u Rwanda. Niyo yavuze ati Gwaruka, vous les jeunes, vous êtes l'espérance de l'Église, vous êtes moelle d'espérance. Ati Gwaruka nimwege mwizero, nimwebwe mwizero yanje, nimwege mwizero y'isi. Gwaruka nimwege ekleziya yeje, aho muri mwege hariho ababikira benshi tuzoronka muri ekleziya, harimo abapatiri benshi aho muri mwege, aha n'abasenyeri barimo. Nimwege abigisha abana dufise Gwaruka benshi, nimwege basangizi dufise Gwaruka benshi, irinde rero bitabizima. Gwaruka nimwege bategetsi benshi, muzorongora imitumba, amazone, amakomine, amaprovensi, nimwege mwizero y'ekleziya y'igihugu. Mwe muzoba perezida n'abaperezidante, wasanga muri mwege harimo uzoba perezida mu myaka 20 imbere. Murabona siko n'uyu. Gwaruka nimwege mwizero y'ekleziya, ndabasaza kenshi nimwono mubizira mufise mu Mana yawe, kuko imbere ni heza. Gwaruka izigira umukama, mufashanye mutabara, ntimuzorohishwa n'urugendo rugana mw'ijuru. Papa Yohani Pawulo wa kabiri amaze kuvuga iryo jambo aremesha Gwaruka umwiranda, niyo yaciye yavuga yuko uko imyaka 3 gitashe hoza haraba ajya y'abisi hari Gwaruka isi yose bita JMJ, Journée Mondiale de la Jeunesse. Papa Jean Paul yaratanze ikagira hari Gwaruka, ikabasizi bayibona hajya imbere ni muri kure Jean, ikagira yatanze ikado y'umusaraba. Naho mubona ko mu kwitangura ejo twarereye kugira gute mu kwakira ujya musaraba mubona hajya imbere.
musaraba baje baciye muri bwakoze bwabo bakira twareye kwakira ujya musaraba kuko niyo kado buke Papa Jean Paul yahaye Rwaruka ati Rwaruka murarangaza umusaraba wa Yesu Kristo mugende muwisunga bazi ko ujya musaraba wajeje mu wacu mu Burundi ugatembera irakoze cyane umusaraba umenyeshe kandi uranga Yesu Kristo Rwaruka hari byinshi bituma umuntu atagira umwizero hari byinshi bituma tutagira umwizero hari byinshi bituma tubura umwizero ni byinshi rwose kandi birahambaye bwa bukene buratuma umuntu yihebura akamererwa nabi akumenya byose iyo biheba bwa bushomeri umuntu arimo tugashomera tukamererwa nabi biratuma umuntu yihebura kwa kubura abagabo umuntu yihebura abagabo barabuze nyine kuko umugabo ugasanga bihebuye agatangura kugira icyo agira bitameze nk'umwana ko yoronka za ndwara zidushyikira umuntu akagwara bigatuma umuntu abura umwiheburo abura ukwizigira n'abavukanyi mugumane umwizero muri Yesu Kristo naho izo ngwara zoza nabwo bukene bwoza naho twoshomera gute ntimutakaze umwizero muri Yesu Kristo gumana umwizero muri Yesu Kristo ndabibasavye kandi nshimitse hari abenshi batakaza umwizero bakibaza ibibazo bikurikira mbega kubera iki ndiho kukishomereye mbe kuki abandi batunze jewe sintunge kubera iki jewe ntavukiye muri Amerika tugire Kristo aha n'abahora bibaza icyo kibazo kubera iki ntavukiye muri Amerika nkavukira hariya mu Rusamaza cyangwa nkavukira ku Mubuga ko ntavukiye i Bujumbura nkavukira hariya Ibwoga cyangwa hariya mu Giheta cyangwa hariya Gatonde cyangwa hariya Gahemba cyangwa hariya Ibuhoro kubera Rwaruka ntimutakaze umwizero muri Yesu Kristo kubera iki ndwara Imana ntibibona kubera iki ndwara nkamererwa nabi nk'uko Imana ntibibona ubwo ngira amasanganya nk'ayo umukama abibona ni kubera iki Rwaruka gumana umwizero muri Yesu Kristo ivyo bakora byose ivyo bashikira byose umusaraba abageragezwa Imana yashobora kugarika kugira ngo igerageze cyangwa irabe ukwemera kwacu Imana irashobora kureka inabi ikabishyikira kugira ngo dukomeze mu bweranda no mu bukristo Rwaruka ntimukekereze rero Yesu ni muzima ibagora byose mugumane mu mwizero muri Yesu Kristo bavukana hariho ibiranga urwaruka twebwe basangira rugendo rwo kwizigira mbe Rwaruka muzurangwa n'ibikurikira kwa kwemera gukomeye rwa rukundo rukomeye ruzobaranga mufashanye mutabarane cya gisabisho cya buri munsi kibarange Rwaruka wizigiye umukama warangwa n'igisabisho handi wowe udasenga ni hamwe usanga ari ngorane iyo umuntu akunda gusenga ari mu Mana aronka n'ingufu zo gutsinda inabi n'igicumuro rya jambo ry'Imana muri some kenshi gashoboka Rwaruka ndabibasabye kandi ishimitse mugire kwa kwizigira kumwe ugihindura amadini musubira abapantekote abaki n'abaki oya guma mufise ukwemera no kwizigira kumwe kugira ngo ntugume mutamutora abasangira rugendo twe Rwaruka twizigira umukama turaranga kandi n'umutima ngo kwengengana gutambutsanya
mwabonye babantu batatu ingene bane ingene bari bafatanye mu mugongo gufashanya gutambutsanya gwaruka kurumvira amasakaramentu byose biraranga mu gwaruka urabona abapatiri bariko barigisha ntabwo umwana azogenda ajya mu misi y'abagwaye umushasha atiretse azobihomberamo kwicorora kwitegurira kwakira inema z'umukama n'umutima usukuye ibiranga abasangirarugendo ibiranga abizigira umukama ni byinshi guhurumbira amasakaramentu zamuka z'imisa kwakwirega yakominiye gusangira kenshi n'ibindi byinshi biraranga abizigira umukama kuko niyo mpamba izobakomeza muri uko kwemera no kwizigira kwa kwihatira gukurikiza amabwiriza baribona hagenewe ni byinshi novuga sinoheza ibyo twege ugwaruka twizigira umukama duhamagariwe kurangwa yego turangwa n'ibyo bibavuga muga rero urugendo twe twizigira umukama turahurira n'ibibazo bitari bike si bose badutahura ubwa mbere ndiko ndanyarutsa kuko twacerewe kandi nagenda sinda hariho kudatahurwa na bose ugiye gusenga ubyinitse muri adorasiyo ukumva ntabutweye naho uri kijuju ntabutse umwanya wawe bigiye kugenda kwirinda kudatahurwa na bose bahuguma ubunze kwishakure uri kurondera iki abavuga ibyo babatesha inguvu babaca inkokora abasangirarugendo bashobora guhura n'ibisana bitandukanye kwa guturubikwa kwa kubuzwa gusenga n'ibindi za ngwara bamwe baduca intege bamwe baduca ivutu ibyo byose bamwe batuvumagura b'abavyeyi bacu batubuza kuja gusenga n'abandi benshi za ngwara bwa bukene h'agashomeri bose bashobora gutuma umuntu agira ikibazo bwa bumuga byabiza y'amasanganya akumva umenga imana ntamubona kandi ntimukunda waruka ntumucike inkokora kwa kudebukirwa kwa gucika inkokora ni byinshi umuntu ari ku rugendo ahura navyo ubwa rero ntumuhengeshanye guma mwumiye kuri yesu kristu niwe mizero yanyu rwaruka niho muzogenda mutarura kwakwibagira icyo umuntu ariko arahabira uboneka handi ko nshanokoreye kubona didimbiye mu maforumu kubona didimbiye mu misa nshaki ndiko nshanokoreye ko ndashobora ndahakura nitanga muri na biriya atanagahembo mbona ndiko mvunikiriki basanga umuntu ariko yacika inkokora muri rwa rugendo wabizigiye umukama waruka gumiza icyatumye abatumwa ba mbere bashobora kugumana ukwizigira muri yesu kristu ukwizigira barafitiye imana ni uko kwemera bari bafise muri yesu kristu ngo ndaberekere ingene abatumwa ba mbere batari bake bapfuye mwumva ingene abizigiye umukama bemera kumiririzako no mu bigoye nyene tugire kristu kurabuzwa oya none ni iki codukura ku rukundo rw'imana nta na kimwe murazi nyene aberana abantu bapfuye bityo ubwoba Perpetua na Felicita sinzi ko ari Perpetua na Felicita muraba uyu mukenyezi barafashe bamwicira abana 11 murumva abana 11 bangana hanyuma umwana asigaye wanyuma akanyoye mugerenga muga muze muraza bakiba katari benshi muga mutonda umurongo mwegerenga inavukanye abaravyemeye byose aravuga ati naho woneka ubana ushobora guhemukira ku mukama muravuga ni amazi y'Uganda bapfuye mwiyumvire gushira mu muriro umuntu agaturira tugire Kristo shalom muri mujyana umuntu arapfura mu muriro yumvire n'uturiye
iyumvire abamatsi y'Uganda baremera barashyira mu nkwi baracanira kubera umukama bari bizigiye hakuba barukiye Blandina Miranda barazana ibikoko intama bashira ngaha ngo zimurye aravuga ati naho intambwe zine ishobora kwihatana umukama wacu Yesu Kristo kakana Kizito Mweranda ko muri Uganda k'imyaka 13 karemera akana gatoyi k'imyaka 13 barashira mu nkwi baraturira ko rukwemera ko gafitiye Yesu Kristo biratangaje Shalom sabe afise imyaka 13 n'abayirenza kukizi bitoki abashikana imyaka 13 n'abayirenza kukizi bitoki nimba ushaka kuyifotora urabona ko abapatiri turi iyo igera kubera ikiweho kubera iki ubuziki nibaba abandi barashoboye kubaberanga kubera ikiweho ubuziki waruka mukomere mu kwizigama hari n'aberanda bere gukora ibintu bitangaje hako ubwiza bafise cyangwa ubutore bafise ngo bakura ku rukundo rw'Imana umwenda yitwa Bernardo Miranda yari afise utwinyo twiza twiza rwose yari afise twiza abantu bamubwira ngo twiza rero baguma bamubwira arabira abantu batangarira mbere ashaka kanyaka asigara n'ikindi Bernardo Miranda asigara agiye gukora acyako ayamenye utimutsa abantu abaye benshi kumara ukwemera no kwizigira umukama wacu Yesu Kristo naho gwari ubwiza dufise tubonye ko dukura ku rukundo rw'Imana turagaba abatuma bantu ko bagizigira umukama baremeye baramererwa nabi bamwe babamba ku musaraba babamba Petero ngene yapfuye Petero yapfuye aho ku musaraba aturitse abari gahora muri ngene Petero bamubamba yabamba ku musaraba aturitse umutwe uri hasi utuguru turi hejuru ehera urabona ko ari hasi ngo ari hejuru muri papa wa mbere wa Kiliziya Petero Miranda byose arabyemera kubera ko akwizigira yari afise muri Yesu Kristo ahora gaho ariko baraduza umusaraba wa ucuriki byose arabyemera hako ahemukira Yesu Kristo era ba Paulo Miranda babaciye imitwe mujya Paulo Miranda mba muciye umutwe nisanamu ishushanya nyine byagenze abandi babarisha ibikoko ehera uyu ni Blandina Miranda mune babwiye babarekuye ibitambwe bine ngo yushishimure ari gitangaje izi ntambwe n'izamuriye ko yari izigiye umukama amaze kubona intambwe zizamuriye baciye barekura imbogo iza yasaze yamukiza hejuru umuzukanguriza hasi hanyuma baca bamucumita barahohosha barebeye ariko ko bikabajya hako batakaza umwizero no kwizigira bafise muri Yesu Kristo none wewe ni giki cotakaza umwizero wawe nitugire Kristo ihira abo bose barishiko ariko bakavyemera hari abatuma bambere cyo bita mozaiki bakoze ihira barabashira ahantu ibitambwe bakarekura bikagenda bikabashishimura ariko ntibatakaza ukwemera bafise muri Yesu Kristo none gwarukabiye bwiye ni giki cyo tuma mutakaza ukwemera aba barabize ibintu nk'ibi byose era Bartolomeo Miranda bamushishiye ubushato kujya baramubwira impene muhiri bari mu umunsi mukuru na bariko bashishira ubushato Bartolomeo Miranda mu batuma bapfuye nabi gose iraretse ikoshefif ibinyakirundi bigoma bicamo bamushishiye ubushato wese barakura ko gose laba hajya ko bashishura batabagura Bartolomeo Miranda umutumu yapfuye nabi kandi nabi gose mugabo byose arabirinda amara gatatu ataracikana bakwiye kurushato gose ariko n'ubunyegeri ibikona biza gushishimura byose arabyemera hako ahemukira Yesu Kristo
ne wewe ni iki cyotuma utakaza kwizigira kwawe muri Yesu Kristo. Watuombe mirana na miranda benshi rwose abavuga sinonetse nitugire Kristo kandi waruka ni iki cyotuma mutakaza umwizero wanyu muri Yesu Kristo. Abizigiye umukama bagenda bataruha bisigura iki? Naho muboneka ibagora, naho mwogorwa, naho mubahama, naho mwirirwa nabi, naho mwokena, naho mwoshomera, muragumana ukwizigira muri Yesu Kristo nk'aba batumwa bawe. Ndabibasabye kandi nshimitse, gumana ukwemera n'ukwizigira kwanyu muri Yesu Kristo. Tube abasangira rugendo kuko kwizigira umwizero utetereza. Abizigiye umukama ntibatetegwa, bavukanye rwaruka ntihagire ikindi kizobakura kuri uwo mukama wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana. Inacherewe ko umwanya wabaye muto cyangeze gahanacu gato umwanya mutoyi w'ibibazo kugira ngo sene n'usu n'iri nyigisho ize kuba itambuye. Nere mwese ndabashimiye rwose, merci beaucoup, nitugire Kristo. None rero kubera umwanya utujanye kuko patiri yaje kubivuga patiri turabahaye iminota 10 ndabona ko nkuko waje kubivuga nta nakimwe cyoza gitwara umwizero bivise muri Yesu Kristo. Naho byabigoye naho uzuruhamo kubera ko umwizero muri Yesu Kristo. None turabaye akaryo aze kwishura ibibazo, turakira ibibazo bishika kuri 5 cyane kwiyambo umwizero ariko jambo ry'Amerika cyane hama tukabashiri muri forum n'abagende. None ko haraho usanga n'umubyeyi ariwe akurisha ngo warabyibuka umugabo, hama ukaba nakubwiye ngo gucika si byiza, utegerezwa kugira umwizero kugira ngo urindire ibyo umukama yaguteguriye. None muri uwo mwanya umaze kuba wikurisha n'uwakubyaye wotubyifatamo gute, wogira umwizero gute? Ikibazo cyanjye ndashaka kubaza kuri kiriya Yesu gitanu ko cyane yahagaze utara patience, mbega zisigura cyo kimwe ko twavuye twumva ari zitanu zose? Murakoze. Nanjye nitwa Imeridiya kuva muri paruwasi ya Makebuko. Mwatubwiye ngo umwizero utetereza, ego cyane utetereza. Amateke abajene tuba turi mu bintu by'ibicuruzwa bigenda bitandukanye. Rero ikibazo nashaka kubaza muri make, twebwe n'igicumuro cya mbere ni igicumuro cyo kurangara cyangwa kwifuza duhanze. Rero nkababona icyo gicumuro nyine cyaje Imana yadufishije imbere. Rero nagomba kubaza none kubera iki Imana twakuyizera, twebwe yadizera imbere natubwe ibintu turangaza bituma dushobora no kwizera na polisi. Yesu kibazo nashaka gusaba none n'inyigisho mu duhano n'umunsi twazironka gute kuri protocol? Yesaya cyiza Jewe Nduwimana Esther avuka muri paruwasi Kibenga Migende. Abantu bise ijambo tugire urugendo, ijambo rivuga ati tugire urugendo twizigire umukama, ukizigira ukumva ko waje gukorera Imana, hanyuma bagaca bakurungika uri kurasenga ukagira ukizigira ugasenga ukamaniro zari ufukamye, bagaca bavuga ati ngo wewe ugenda uratuvunya amaguru, twakwizigira umukama guti. Sema tuvugiye Ante ni politiki ya Tungimana
tuva muri paruwase Kibumba. Ego mwatwigishije iby'umwizero, ikibazo canje narije gihagaza. Warizeye muri n'umusore ukizera ugahiga amafaranga ukayabura, ariko ukagumana umwizero bigatinda, novuga ati bigatera. Dufate wagomba nko gukora na mariage ukabura uburyo bwo kuyikora, ukaca dufate ucikiza nk'umukobwa, umaze kumucikiza mugabo uma objective ufise ukaba ugomba ko muzoragana kw'ipasika, ubikoze uko hari ingorane. Ikibazo nanje kubaza ni kijanye n'urwanda rw'abigeme, kuko aribo bafatwa nk'abacuruzi cyane, baguma bavuga yuko abigeme aribo bashikira, hanyuma abahungu nabo ntihagire icyo babavuga ko be n'abagabo. Mbega icumuro vyega abakobwa ikibazo nanje kubaza kijanye n'urwanda rw'abigeme, kuko aribo bafatwa nk'abacuruzi cyane, baguma bavuga yuko abigeme aribo bashikira, hanyuma abahungu nabo ntihagire icyo babavuga ko be n'abagabo. Mbega icumuro vyega abakobwa nanje nitira gukunda Monia, kivuka muri paruwase Mucurutsi. Ikibazo canje niki, none ko mwatwigishije umwizero kudatetereza, mu gihe ugiye kuba muri famiye idasenga, nawe usenga ukagumiza umwizero ku mukama, ariko bikagera igihe bakagutumika cyane, ugasanga na wa mwizero wawe utakaje, hakwegeye mukama ugasanga wamutakaje. Muri ico gihe ni ibihe bikuru bikuru wokwisunga kugira ngo umwizero wawe ugaruke? Tugire Kristo. Nanje nitira gukunda Monia, kivuka muri paruwase Mucurutsi. Ikibazo canje niki, none ko mwatwigishije umwizero kudatetereza, mu gihe ugiye kuba muri famiye idasenga, nawe usenga ukagumiza umwizero ku mukama, ariko bikagera igihe bakagutumika cyane, ugasanga na wa mwizero wawe utakaje, hakwegeye mukama ugasanga wamutakaje. Muri ico gihe ni ibihe bikuru bikuru wokwisunga kugira ngo umwizero wawe ugaruke? Tugire Kristo. mpera kuri Dafrode. Dafu sinavuze abakobwa gusa, sinavuze abatamba imizi nk'abo mwabonye, abo ibiyaburamutwe, abanywa inzoga nyinshi, ibicumuro n'ivyo by'abakobwa gusa. Twese turacumura, ni ntakivuze. Twe turacumura, abahungu baracikiza. Mwumvise ngene Eliya aciye avuga n'abahungu bacikiza. Hariho abigeme bacikira n'abahungu bacikiza. Rero twe turacumura, nta n'umwe adacumura. Iyi nyigisho ntiraba abahungu gusa, n'abakobwa gusa, yera twe kugwaruka twese. Rero abahungu ntimwishime guhacikira abakobwa, nawe ucikije wamaze kugira ikosa kandi rihambaye, murazi ko n'impongano muri ekleziya bazica. Rero ibicumuro vyega twese, baba urwaruka rw'abakobwa n'abahungu, mwese mumenye yuko ibicumuro bituraba twese. Abahungu barashobora gucumura, n'abigeme barashobora gucumura. Urwaruka rwo tubasaba yuko mwogerageza kwirinda ibitamezeko, gucikira, gucikiza, za nzoga navuga, vya biyoga bikaze, vya biki vyose, waba udasenga n'ibindi vyose, bwa buhungu nababwira n'ibiki vyose, muvyirinde, mugumane umwizero muri Yesu Kristo. Rero si abahungu gusa, ntabwo si abakobwa gusa, twese urwaruka duhamagariwe kwirinda igicumuro, kugumana umwizero muri Yesu Kristo. Ndanyarutsa zikaje ibiro 5 kugira ngo inyigisho Patiri Jonathan arangurira ubutumwa muri gihugu cy'Ubufaransa. Yamaze gushika mu Mbonye muri paruwasi ya Nancy, irangwa natwe gutangura inyigisho. Uwa mbere yavuze ati, mbega umuvyeyi yosha umwana gucikira vyo bimeze gute? Ko tubona abavyeyi bacu aribo baduhutagiza, badusunagura basubiye. Tugire Kristo. Izo bintu haraho birashikira gahemu.
kumwa ni mwese naho umuvyeyi azogusunagura naho azoguhutagiza ngo urabuze yuja umutuviraho uragumaho ntuzoveho tubirekereze tumenye ko ucikiye ubugize gute ubucumuye kandi igiciro kigoye mbere ukora n'intongano kandi toroshe rero urabwira mama yakumutagiza reka ndindire umugabo atangwa n'Imana nakibabwira kare mu nyigisho ko ndakido ujya bibiri yavuze mu muri birabaho hari abahungu benshi bacikiza kubera kujo kandi k'abavyeyi babo hari n'abigeme benshi mbere banomoka bagacikira kubera ukuremerwa n'amajambo y'abamama na ba papa abavyeyi babo umutima w'umukama aremera n'uburuhamo nyene akagumiriza ko hako ahemuka akahemukira umukama muri kizo kumugwa ataza kwigisha ivuga ngo kureshwa no kuresha n'ukristo mwaza kuyumva kumenya amaze kwibaza beze ibibazo neza n'inyigisho zo guhabwa n'urugo rwo muri Comte de Emmanuel nari bapfukaye hari umuntu azokosha kuri igicumuro si ugucikira gusa naho kuba kwiba cyo gusambura cyangwa ibindi umuntu wese azokosha kuri ibyiza by'umukama igihe Kiliziya ubibona uriyanira hanyuma abavyeyi nabo mubasabire kugira ngo ibintu mubi yabinjiye mu mutima mubi bokosha n'abana babo ubavemo mubasabire abamuhoze ko ntimuzocumure mu ko baboheje Yesu wo kumushasha ati mbega ko bavuze patience kenshi nabwiye yuko ari ijambo ryavuzwe n'umukardinali yerekana ingene patience ari ingeso nziza twebwe abakristu dukeneye rwose yarishimitse ko rwose ayivuga inshuro zitanu ntabwo yerekane ukungene tuyikeneye ukwihangana kandi ugapasiyanta ukarindira hari abantu benshi bicuza ati iyo menya nkarindira wahutagije ibintu wamaze kuvyonona imbwa yarihuse igira gute ivyari bihumye hari benshi baza kwicuza iyo ndindira iyi ngingo nafashe iyo ntenyenya gato ntivyari kugenda neza akaja kwicuza kuko yagize impatience ata patience ngo arindire hari abantu benshi bacira imanza basanga barabarenganije kubera ko batarindiriye ngo batenyenye batohoze neza baza kubona ko umuntu bamurenganije kandi amaze kuba yaramaze kumererwa nabi haciye indwi haciye amezi haciye n'imyaka bwabo ntitwaramubesheye iyo dutohoza neza n'ibindi ntitugire Kristo rero ari Yesu aha yagombye kugira ngo yerekane ukungene iyo ngeso ikomeye rwose mu buzima bw'umukristo hanyuma ati Lidiya nawe ati hari abadutirimutsa ibi ntibikunze gushika ariko ntibyashika uratahura amagara make y'uwo muvyeyi w'umutima bishikira hama umusabire hama kandi unamuhanure ntitugire Kristo uramusabira umuhanure hanyuma wowe bitameze neza uze urabihunga uze uramuhunga hamurondere uwundi ashobora kugufasha uyarindire hanyuma Eliya nawe ati kuki Imana ireka tukipfuza kwipfuza si bibi ikibi no kwipfuza ibibi Eliya akivuga neza tukipfuza ngo ibyiza tukifuza n'ibibi mwege muripfuza ibyiza gusa ibibi murabirika kwifuza kwiba n'igicumuro kwifuza gusambana igicumuro rero ni umuntu kwipfuza bitameze ko n'ibibi mwe muripfuza ibyiza gusa numva ariko ivyiyumviro bibi ushaka kwifuza nawe gukora ibicumuro n'ibindi